Hahimbazwe kandi hashimwe umwami, turabyizera n'imitima yacu yose kandi twifurizanya yuko bamwe ku bandi ko twobibona, ntikube gusa ari ukwizera gupfuye, ariko kube ukwizera kuzuye ubuzima, kubona ijambo ry'Imana ryemezwa. Twumvise kandi twasomeye hamwe ibyamaze gusomwa mu ijambo ryatangujwe, kandi buri jambo ryose ry'Imana rituja ritumbereye ku mutima, tukibaza nimba ibintu dusomewe bimaze kuba biri ngaha, nimba bishobora kuba ibintu bifatika by'ukuri mu buzima bwacu. Raba ibyanditswe mu Bakolosayi 3:12. Nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana. Iyaba gusa twomenye ingene twobikora ngo mwambare, bisa nkaho ibi bintu byasigiwe wewe, bisigirwa na jewe ngo ni mwambare. Twemere kwambara, twihe ibyo Imana yamaze kuba yaraduhaye muri Kristo. Hano ababwirwa n'abatoranijwe, si abizera muri rusangi, ariko n'abatoranijwe. Abikolosayi 3:12 ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe, abandi ntibazonabona hano yuko ari ibintu bikenewe misi yose ubwo wabona ko wafise iby'ukuri, ariko hano hari kwabwirwa abatoranijwe n'Imana. Aba nibo babwirwa, abo ibona ko arabera kandi arabakundwa, ngo abakundwa nayo, abahamagariwe gusohoka bakerezwa mu ijambo ryayo, batoranijwe imbere y'uko isi iremwa. Mbega nk'uko Abakolosayi 3:12, mbega turashobora kugira umutima w'ikigongwe tuwusangahe? Mbega turashobora kuwugira? Mbega turafise imbabazi nyakuri z'umutima nyazo mu mutima wacu, canke rimwe tugenda duhonyanga imivyimba? Imbabazi z'umutima, ukugira neza, uguca bugufi, ubugwa neza, hamwe no kwihangana, imbabazi ziva ku mutima. Murongo wa 13 ngo nimwihanganiranire muharirana iyo umuntu agize ico apfa n'ubundi. Mu Gifaransa ngo yafise ico yagiriza uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe abariko muharirana. Guharira n'umutima wose mu buryo bwuzuye, ata kintu na kimwe ushinze gisabwa, n'umutima wose ngo mubabarirane nk'uko Imana yatubabariye muri Kristo. Haravugwa hano ngo umuntu afise ikintu ngo yagiriza uyundi, mu bisanzwe iyo ni ikintu kibi kitari gikwiye kuba gihari. Mbega turi bande kugira ngo twagirize ikintu abandi? Turafise ibintu bihagije byo gukora muri twebwe ubwacu hamwe mu bidukikije. Nimba umuntu ashaka kwagiriza abandi, nahagarare yiteguriye ubwiwe gucibwa urubanza, yirabe ubwiwe, yigenzure nimba yitwara uko, yoko yoba ari mu batoranijwe, kuko uko niko byanditswe ngo ninde yokwagiriza abatoranijwe n'Imana, ninde yobagiriza? Kuko Kristo ari ngaho, niwe batsindanishirije, yabatsindanije mu buryo Imana ishaka. Abaroma 8:33, ninde ashaka kwagiriza abatoranijwe n'Imana? Ni Imana batsindanishiriza. Rero wowe ntaco usigaye cyo gutsindanishiriza,
twebwe dusigaranye ikintu kimwe gusa gukora, ni kwemera rimwe uko gutsindanishirizwa kuzuye kw'Imana mu kwizera nk'ikintu gifatika cyo mu buzima bwacu. Aho rero kenshi twasomye aya majambo, turazi ibyanditswe byera, ariko twafatanije ibi hamwe n'icifuzo gikomeye ko ibi byoba mu by'ukuri byogaragara ku bw'ubuntu, kugira ngo imero y'impwemu ya Yesu, ibyiyumviro bya Yesu, akamere ka Yesu gashobore kuba kagaragara kuri twebwe, biciye no kuri twebwe, nk'uko indirimbo imwe ibivuga ngo Yesu asomeke mu majambo yawe, Yesu abari wasomeka aboneka. Turabigaruka ku mutwe weje ku mugoroba, ariko mbere ko tuza kuwo murongo birakwiye ko soma Petero wa kabiri umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa gatatu, kuko ibintu dusabwa mu bikorosayi twabiherewe hano muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa gatatu. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa gatatu, kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ibi ngo ibyo byatumye ngo ubushobozi bwe bw'ubumana ngo bwaduhaye ibikwiriye byose mu bugingo kandi no mu kubaha Imana. Ariko iyo mpano igomba kwakirwa, itegerezwa kwakirwa, ikemegwa, itegerezwa gupfundururwa, umuntu akaraba ico iyo mpano ikomeye y'Imana irimwo. Rimwe na rimwe ntituba tunazi uburyo dutunze ubwo ari bwo, ku byo Imana yaduhaye ku bw'ubuntu. Hanyuma ku iherezo ry'umurongo wa 4 hano ngo kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo. Ibyo twarabihawe kandi ibyo twarabyumvise mu ijambo twaryakiriye nk'urubuto rw'Imana, kandi urwo rubuto rw'Imana rushobora gusa kumera ikintu c'Imana. Ibintu byano ku isi bimera ibintu byano ku isi, urugano ruzana urugano, ico umuntu abivye nico azokwimbura. Ibyo binafatira no mu bintu byo mu buryo bw'impwemu. Hano aho urubuto rw'Imana rw'ijambo mu by'ukuri rwabibwe rukakirwa rukemegwa nk'isezerano mu kwizera, Imana itegerezwa kugumya iryo jambo kandi ikabisohoza, igasohoza ibyo yasezeranye. Petero kabiri rimwe umurongo wa gatatu ngo kuko ubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye byose ibikwiriye ku bugingo no mu kubaha Imana. Yaduhaye, ntizobikora, yamaze kubiduha, yamaze kubikora. Ariko kuko namaze kubivuga, ubu rero na hacu ho gufata ku bintu byose twahawe ku bw'ubuntu tukabigenzura. Ntituba tuzi ingero y'uburyo tuba turabatunzi ngene Imana yatwuzurije. Reka dusome kandi uyundi murongo nashaka gutangurana na Mariko igice cya mbere. Ejo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana indwi no mu musigozi gatatu, yuko ikintu cyose gifise igihe cyaco. Duhejeje kumva Mwene Data Ewald avuga kuri Israeli, naho Imana ifise igihe cyayo, hari igihe cyari cyageze cyo kubashwiragiza, igihe cyo kubegeranya nacyo kiragera. Imana ifise igihe, ifise isaha, Imana ifise ahantu, Imana ifise ubwoko. Igihe
igihe kiba gishitse abahanuzi babiri nabo bazoza kugira ngo babahe ijambo. Bijya 144 bizoba biri ngaho, byose bizoba bihari. Kubera iki? Kubera ko Imana niyo yabivuze. Ni gusa ni kibazo c'igihe gusa. Twebwe turabona mu buryo bushinze ibintu byose ko Imana igomya ijambo. Turabona ingene ubwoko bwayo bwatoranijwe n'ubunyantege nke mu maso y'abantu kandi no mu maso yabo bwite. Rimwe na rimwe babura iyo baja babuze intege, abandi bose nta kintu bibabwira. Nyene ubwo bwoko nubwo bwoko nyene bwatoranijwe nibwo buri mu mubabaro ukomeye. Nibo nababwiye umunsi umwe ndababwira ati ariko nubwo biri uko mu bwoko bwatoranijwe, arishura ati ivyo ndashaka kuvyirenza. Imana iratora ubundi bwoko ubwo yokorana n'ivyo yakoranye natwe. Ni ivyo ni ivyumviro by'umuntu byano ku isi, ni ivyumviro by'abantu batatahuye umugambi w'agakiza w'Imana, ariko turashobora kubitahura mu buryo bwa hano ku isi. Iyo ubwiye bari abantu bakababwira ati muri ubwoko bwatoranijwe, hanyuma bakaca bibuka ibintu byose byababaye ko ibintu byose bategerejwe gucamwo gushika mu kwicigwa mu byumba birimo ibyuka byica. Aho rero ngo bakavuga ati ngo Imana nitora ubundi bwoko ikorane nabwo ibyo yadukoreye, ibyo yakoranye natwe. Turashobora kubitahura mu buryo bwa hano ku isi, ariko twebwe nk'ishengero, twebwe ntitwahawe isezerano ko tuzoca mu nzira y'amashugwe. Inzira y'ishengero ni inzira y'umwami. Mbega bayihe nzira umwami yategereje kujana? Inzira yo gusuzugurwa, inzira yo gucishwa bugufi, inzira yo gusuzugurwa, yo kutamenyekana, yo gutwengwa no gucokogwa. Yari afise inzira acamwo itameze nk'iyindi hano ku isi. Uko niko bimeze no ku bwoko bwayo bwiwe gushika uyu munsi. Ariko kuri twebwe ubwiza burahaguruka kandi ntibuzohagarika. Uko rero dufise ubuzima bugoye hano ku isi. Umunezero wacu uzoba mwinshi cyane mu kumenya ko ibintu byose ko biri inyuma yacu, kandi tukaba tutagishobora kwibuka ibintu bya kera, ariko tukazoba turi hamwe n'umwami mu bihe byose bidashira. Nashaka gusoma imirongo ya 14 na 15 yo mu gice ca mbere c'ubutumwa bwiza bwa Mariko. Mariko igice ca mbere murongo wa 14 na 15. Yohana amaze gushigwa mu ibohero, Yesu aja i Galilaya ababwira ubutumwa bwiza bw'Imana. Umurongo wa 15 ati igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi. Mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Luteri arasobanura ngo ni mwizere ncikime no mu Kirundi, mwemere ubutumwa bwiza bw'agakiza. Ubutumwa bwiza bw'umunezero kandi bubohora bw'Imana nibwo twabwiwe. Hano shaka kugaruka ku cyumviro ceje ku mugoroba. Iki cyumviro igihe ngo igihe gishitse, isaha yarishitse. Umwami yararetse imyaka irarengana. Ku myaka 12 yinjiye mu rusengero, hanyuma ubu naho yarakwije imyaka 30 igihe isaha yiwe yarishitse, igihe yaseruka, igihe yabatizwa, igihe hamwe
n'ishengero ryose yishira hagati mu banyabyaha, hanyuma yinjira muri Yorodani. Kuko ninde yinjiye muri Yorodani? Abo bose batura ibyaha byabo bakemera ijambo, binjira mwo bakabatizwa. Yesu nawe yishira hagati muri bo, aravuga amajambo akurikira ngo birakwiriye ko dushitsa by'ukugororoka byose, reka bikogwe ku iyo nshuro. Mateyo 3:15. Umuhanuzi Yesaya yari yamaze kuvuga yuko azoharugwa mu banyabicumuro muri Yesaya 53:12. Ntiyishira hejuru y'abantu baguye, aja hagati na hagati mu bantu baguye, yikoreye imitwaro. Ego twese yaratwikoreye, araducungura. Ariko hano turabwirwa mu buryo butomoye. Mariko 1:15 yataye kuvuga ubutumwa bwiza bw'kiza bw'Imana, aravuga ngo igihe kirashitse. Isaha yari ishitse, igihe cyari gisohoje, ubwami bw'Imana buri hafi. Yarazi isaha yiwe, yarazi igihe ciwe. Nk'ishengero ry'Imana nzima tubona twagiriwe ubuntu n'umwami kuba tumenya igihe cacu, igihe tumenya iby'Imana ikora ubu, ibyo yasezeranye kandi ibyo isohoza mu gihe cacu ubu. Yesu yagiye i Galilaya, hariya avugirayo ubutumwa bwiza bw'Imana, arababwira ati igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi. Uko niko biri, uko niko umwami wacu yatanguye kuvuga ubutumwa bwiza. Igihe ngo kirashitse, isaha yageze. Mbega yakora iki mu masinagogi y'i Kaperinaumu? Yafashe igitabo c'umuzingo wa Yesaya, asomamo igice ca 31, hanyuma aravuga ati uyu munsi iri jambo ry'ivyanditswe risohoreje imbere yanyu. Luka 4:21. Yashimika kenshi yisubiramwo nk'uko abantu b'Imana bose n'abahanuzi bose babikora. Reka rero tuje kure. Igihe ciwe nticari gishitse gusa, ariko n'igihe c'abigishwa biwe cari gishitse. Munyemere nsome umurongo wa 16 n'uwa 17 wo mu butumwa bwiza bwo muri Mariko igice ca mbere, umurongo wa 16. Aciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya, abona Simoni na Andrea mwene nyina baterera urusenga mu kiyaga kuko barabarovyi. Umurongo wa 17, Yesu arababarira ati nimunkurikire, muze munkurikire, nzobagira abaroba abantu. Umurongo wa 18, baca bareka insenga baramukurikira. Nashaka gushimika hano igitiyumviro gikurikira. Igihe isaha y'Imana ishitse, n'isaha y'abantu b'Imana ibishitse. Umwami yaratanguye, ariko yatanguye gute? Bega yarafise kinabwira umuyaga? Oya, yabwira abantu. Haniho yabasanze, hanyuma bata insenga zabo mu gihe igihe c'Imana cari gishitse, aho umwami aba atanguye gushira ijambo ryiwe kwiterekwa amatara. Aho rero isaha ibishitse ku bw'ishengero. Imisi yose uko niko vyamye bimeze. Reka tugaruke ku bahanuzi canke abagorozi, dusubire mu bihe ibinjana byabaye. Igihe cose isaha y'Imana yaba ishitse, n'isaha y'abantu b'Imana yaba ishitse, kuko tudahari Imana ntishobora gusohoza igikorwa cayo. Yashizemwo abantu muri ico gikorwa gikomeye
cayo gikwira isi yose. Turi umugabane ukomeye wo mu mugambi w'Imana. Ibyo je nabibonye ko bihambaye igihe ca Yesu cari gishitse hamwe nawe n'igihe c'abigishwa biwe naco cari gishitse. Bahamagawe bamwe inyuma y'abandi bareka byose hanyuma bakurikira umwami. Ni nako bimeze kuri runo runganwe hamwe n'isaha y'Imana. Isaha yawe n'isaha yanje byarageze. Inyigisho yawe n'inyigisho yanje bifatanye n'inyigisho y'Imana, ubutumwa bw'Imana. Guhera ku ntango ubwoko bw'Imana bwabubohanye n'ibintu byose Imana yaba ikora. Abo bose b'Imana bamenya igihe cyo kugendererwamo n'Imana hanyuma bagabikuramwo umugisha w'Imana. Turasoma kandi igice c'indwi cyo mu byakozwe n'intumwa, ariko ntimwibagire iki ciyumviro. Igihe Imana itanguye gukora, igihe isaha yayo ibe ishitse, isaha nayo y'ishengero nayo ibishitse. Mu majambo atomoye, igihe cawe n'igihe canje, isaha y'Imana ni isaha y'abantu bayo. Ijambo ryayo ricika ijambo ryacu, iryo twakiriye mu kwizera, hanyuma amasezerano yagize nayo yatanze agasohoza. Mu byakozwe n'intumwa indwi murongo wa 17, byakozwe n'intumwa indwi murongo wa 17. Ariko igihe c'isezerano kigira gishike, iry'Imana yasezeraniye Aburahamu, tugume gaha gusa kuri uwo murongo, ngo uko igihe cegereza ahategereza gusohoza isezerano ry'Imana yari yahaye Aburahamu. Imana yatanze isezerano, ariko igihe cegereza aho iryo sezerano ryategerezwa gusohoza. Twarabivuze aheze imyaka. Mu gice cya gatatu turasoma ku biraba kuri Mose, umurongo wa 23 nyine byakozwe n'intumwa indwi. Maze ariko aramara imyaka 40 avutse Mose, haza iciyumviro mu mutima wiwe cyo kugendera bene wabo b'Abisirayeli. Ntidukeneye gusoma byinshi hano. Icifuzo ngo cabyutse muri we cyari igihe cya Mose, yari afise imyaka 40, hama yibwira mu mutima ati nidengezweho. Ibyo ndabyumva mu mutima wanje, ndagiye. Umurongo wa 55 turasoma ngo yibwira yuko abiwabo botahura kw'Imana ibakirisha ukuboko kwiwe. Umurongo wa 55 ngo ariko ntibabimenya. Ubu cari igihe cya Mose, ariko nticari igihe c'Imana, kuko imyaka 390 yari iheze. Imana yavuze ngo kwiherezo ry'imyaka 400 ngo imyaka 400 yahera nzosohora urubyaro rwawe. Itanguriro 15:13. Mose yumvise ico gikorwa c'Imana, yari yavutse n'umuhanuzi kubw'ico gikorwa, ntiyategerezwa kubikora kubisurika. Cari igihe ca Mose, igihe c'Imana yari imyaka 40 inyuma yaho. Igihe ca Mose cari gishitse, nta kintu kimwe cabaye. Igihe isaha y'Imana yashika, ibintu byose byarabaye. Imana yaratanguye kuvuga, irakora. Ibyakozwe n'intumwa indwi umurongo wa 30. Uwo imyaka 40 ishize, umumarayika amubonekera mu rubeya rw'umuriro waka mu gisaka c'amahwa mu bugaragwa bwo ku musozi Sinayi. Ubwo umumarayika amubonekera mu rubeya rw'umuriro waka mu gisaka c'amahwa. Turazi neza iyi nkuru. Ahano cari igihe c'Imana, yari isaha y'Imana. Ubu rero isaha y'Imana
yashitse icika isaha ya Mose, hanyuma isaha ya Mose yabaye isaha y'ubwoko bwose bw'Imana butwaye amasezerano y'Imana. Ibintu bibandanije uko Imana irungika abahanuzi bayo n'abakozi bayo, igihe biyumvira ko basohoka bogenda irabareka bakagenda urwo rugendo. Hanyuma twese tugerageza kumenya yuko mu bwami bw'Imana nta muntu n'umwe ategerezwa gukora ibyo ashaka byose. Mu bwami bw'Imana ni Imana igena gusa. Igihe cyari gisohoje, igihe imyaka yari imaze kurengana, Imana yereka Mose hanyuma iramurungika. Isaha y'Imana icika isaha ya Mose, isaha ya Mose igacika isaha y'ubwoko bwa Isirayeli. Uko rero turabona umugambi w'igitangaza w'Imana hamwe n'abantu hamwe n'ishengero. Kuri jewe ibi bisigura ikintu gihambaye, kuko uko niko tubibona no muri runo runganwe nago. Isaha y'Imana itegerezwa kuba isaha yo gusohoza kw'amajambo yayo y'ubuhanuzi, kandi isaha yayo yo gusohoza kw'amajambo yayo y'ubuhanuzi itegerezwa gushiramwo ishengero muri kino gihe c'ubuhanuzi. Iki gihe c'ubuhanuzi gitegerezwa gushigwamwo, kuko Imana ntikora tutarimwo, ariko biraturaba. Murashaka kuvuga amina? Isaha y'Imana yari isaha y'umuhanuzi wayo, isaha y'umuhanuzi wayo yari isaha y'ubwoko bwayo, nk'uko ipfundo ry'umugozi bimera. Mbega byari iki? Igihe cyari gisoje, igihe imyaka yari imaze gushika, igihe ingingo y'Imana yari imaze gufatwa, ibintu byashika byarakurikirana, hanyuma umwami asohoza ibyo yari yarasezeranije. Mu Kuvayo 19 turasoma ibikurikira muri Kuvayo 19:5. Ni Kuvayo 9, Kuvayo 9:5. Uhoraho ashinga igihe ati, hano ni imvugo kuri jewe, ibyo nshaka kuvuga ko ni ibi ngo Imana yashinze igihe runaka. Hariho kandi hariho abantu gushika ubu abantu bashinga igihe, ariko ibyo sivyo tw'Imana yadushiriyeho. Ishobora byose yonyene niyo ishobora kugena ibihe. Haranditswe ngo mbere n'umwana ntazi igihe, ntazi n'isaha, ngo ariko ni data gusa abizi. We nk'umuhanuzi, nk'umwana w'umuntu, atari gusa. Mbega ni bangahe bashinze ibihe kugira ngo ibintu bibe bishike, ariko ntibyigeze na rimwe biba nkuko bari bavyiteze. Byose biba gutandukanye. Turashobora kugira ibiharuro byacu tukibaza ibintu, hanyuma byose bigasa nkaho menga bimeze neza, biratunganye. Ibiharuro byacu byose biba bitunganye, ibyo twibaza biba bimeze neza, ariko nta rimwe ntibyigera bikora, ntibyigera bishika mu maso yacu canke mu maso y'abantu. Byose biba bimeze neza. Oya, ni Imana nishinga ibihe, kandi si ibihe gusa, ariko n'ibitegerezwa kuba mu bihe byagenywe abantu. Abantu bashaka gukora ibi, bakore n'ibindi. Murabe imero tubayemwo, abantu bose bafite ikintu bashaka gukora ikintu runaka. Abantu bose bafite ibyo bagambiriye byiza, abantu bose babona ibintu mu buryo neza, ariko igihe iyi saha y'Imana izobishitse kandi turayirindiriye,
twebwe ntituzoyigena ngo tuyishingire igihe, ariko nka kera turashaka hamwe n'umwami yuko isaha yiwe iba isaha yacu, igihe ciwe kiba igihe cacu, inzira yiwe ibe inzira yacu, kugomba kwiwe kuba ugomba kwacu, ijambo ryiwe ribe ijambo ryacu, umugambi wiwe uba umugambi wacu, kugira ngo ibintu byose bishobore kujana bihuza biri hamwe kandi bikorana. Ndakunda iri jambo ngo umwami ashinga igihe. Ni umurongo wa 5 mu kuvayo 9. Nashaka kuvuga haleluya, haleluya, ngo uhoraho ashinga, umwami agena, umwami agena, afata ingingo. Twese dutegerezwa gusa kureka tukarongorwa mu buryo bw'imwe, tukarongorwa n'igihe. Mu byakozwe n'intumwa 7, ubu rero ku murongo wa 23 gushika ku 25, byakozwe n'intumwa 7 irindi rimwe kugira ngo dushimike kuri ibyo. Byakozwe n'intumwa 7:23, maze ariko aramara imyaka 40 avutse, haza iciyumviro mu mutima wiwe, ntabwo hishurwa na kumwe, igihe ntikirashika. Gahunda yari yawe, ariko isaha ntiyari bwashike ngo akore igikorwa, igihe ntiyari bwashike ngo akore igikorwa. Nubwo habyutse icifuzo mu mutima ngo ahindukire bene se b'Abisirayeli, ndizera yuko nta muntu w'Imana agira umuhamagaro, agira ubukozi, agira igikorwa akora uwo umutima we utaba ubiragira, ataba ashaka kugenda kubera abashaka kugenda. Murabona, ndabivuze ndabigambiriye ko ategereza kugenda. Nta muntu n'umwe ashaka, nta muntu n'umwe abashaka kugenda, ngo biba bikwiye gusa ko umuntu agenda. Ariko igihe kitarashika, none hakorwa iki? Aho rero dukora nka Mose canke uko abandi babikoze, canke nka Abrahamu atashobora kurindira kuvuga kwa Isaka. None habaye iki? Ico dukora dushikiriza ivyacu ngo tubihe Imana, hanyuma tugakora. Ahubwo ugasanga two dutevya ibintu aho byonyarutse. Imana ifise umugambi kandi ifise igikorwa, ifise igihe cyo guhishura ijambo ryayo, ifise igihe kandi ibyo bishika mu isi yose. Ariko rero ndababaza, none umubivyi yokora iki? Yokora iki kindi kiretse kubiba hanyuma akarindira yuko Imana ibiha gukura, yuko umutumba ukura amashami, hanyuma urugano rukinjira mu mashami, mu mababi. Nta muntu n'umwe w'Imana n'umwe yashobora kugira icyo abikorako. Ijambo ry'Imana ubwaryo rifise ubushobozi, inkomezi z'Imana, kugira ngo bivutse ubuzima bw'Imana, bibizane mu gukura mu muntu uwo ari we wese, mu muntu wese. Mbega twobifasha kwiki? Baza umurimyi igihe mubivye urugano ico ashobora gukorako. Biva gusa ku Mana, biva ku Mana gusa. Imana gusa niyo itanga imvura, Imana niyo itanga izuba, Imana niyo itanga gukura. Umuntu arima urugano nta byosha na gato ku bintu biba guhera kuri uwo mwanya. Mbese ko biri no yokora iki? Yokora iki? Mbega ahangayike amare amajoro adasinzira, ivyo nta kintu kimwe bihindura. Aho niho rero tumenya ububasha bwose bw'Imana yacu, ingene ibyacu bivana nayo. Itanga bibiri, itanga ubuntu kugira ngo habe ukubiba, hakaba n'ubuntu kugira ngo habe ugusarura. Ariko ugusarura nk'uko twabivuze ejo ku mugoroba biracari buri kazoza, ntibirashikanwa mu kigega. Sinoreka umuntu ambwire igihushanje n'ibyo. Umusaruro uracaza, Imana izowinjiza, ibyo ndabyemezwa.
nta kintu na kimwe kizosigara oya kumbure dutegereza gusoma umurongo wo mu byesho Yohana hateza kuba ari mu gice ca 14 ibyesho Yohana 14 umurongo wa 17 umurongo wa 17 ibyesho Yohana 14 umumarayika wundi aba muri rwa rusengero rwo mu ijuru nawe nyene afise umuhoro ukarishe ariko nashaka gusoma umurongo wa 15 umumarayika wundi aba mu rusengero asemerera n'ijwi rirenga abwira uvyagiye kuri ico gicu ati rungika nurungike umuhoro wawe wimbure kuko iyimbura rishitse. Ntushobora gusarura igihe bikiri icyatsi rutoto. Birakwiye ko urugano ruba rututuje ari umuhondo, aho rero igihe kirashika. Na hano dusubira kubona imvugo ngo kuko igihe c'isarura gishitse. Ninde yagena ico gihe? Si yaba wewe, si wewe, sina jewe, ni Imana. Ni Imana yamaze gushinga igihe. Hanyuma igihe ico gihe kiba gishitse, gahunda iratangwa. Mariko arasohoka ava mu rusengero, ibivugwa byerekana mu ijuru bigaragaza ibitekerezwa kubera ku isi. Isarura ntibisarurirwa mu ijuru, bisarurirwa hano ku isi. Ariko twebwe ku jambo ry'umwami yaravuze ngo azobanza kurungika abamarayika biwe kugira ngo akure ibitsitaza byose mu bwami bwiwe, hanyuma ngo abyegeranye abite mu muriro. Matayo 13:41. Mbega ibyo twabyumvise mu buryo butomoye yuko kwegeranya biva mu madini yose. Abantu bafata ingingo zabo ntibazi ingene bagomba kubifata, hanyuma bakaca bibwira ngo bakoze ikintu gikomeye. Ubwa mbere begeranya gwafu ibyatsi bibi, hanyuma bagatahana ingano. Twokunze kumbure kubona ibintu mu bundi buryo. Twokunze ko umwami atwara abiwe igihe tuba turuhijwe n'ibintu byano ku isi. Afise umugambi. Iyo avuze ngo oya genda ubanze wegeranye ibyatsi bibi ugwamfu ariko wegeranye, niko bizomera. Hanyuma urugano ingano zimeze neza, atagwatsi rubi, atagwamfu, zimeze neza, zakuze nkuko zimeze, nkuko zinjiye mu ivu ari urubuto zigapfa. Mbega rukaba ari urubuto guze neza mu gihe c'isarura, rumeze neza, twahinduwe tumeze neza mu ishusho rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ibyo nibyo Imana yahisemwo kandi nibyo isoza, kuko igihe c'isarura cashitse. Imana ifite umugambi wayo ku bintu byose. Turasoma muri umuhanuzi Yeremiya iri jambo rizwi neza ku murongo w'indwi w'igice c'umunani. Imana ifise ibirego Yeremiya, ifiseyo ibirego. Ni Yeremiya 8 umurongo w'indwi. Mwumvirize ivyanditswe Yeremiya 8 umurongo w'indwi. Mbere igisiga sarufune cyo mu kirere kizi ibihe byaco cagerewe, kandi intunguru n'intamba n'inyanana bimenya ibihe byabyo byo kuziramwo. Ariko abantu banje bo ntibazi ibwirizwa ryanje. Ni kwagirizwa guteye ubwoba.
hano ibyaremwe birerekanywe, ibisiga bya sarufune, ibisiga by'uburyo bwose birazi igihe cyabyo, birazi igihe bitegereza kuba biri ngaha cyangwa byagiye ahandi, ariko ni ubwoko bwayo Imana iriko irarega, iriko iragiriza. Bice muri Hoseya Imana iravuga ngo ubwoko bwanje burandugwa no kubura ubwenge. Hoseya 4:6. Mbega nubuhe bwenge? Ni ubwenge bw'Imana. Umuntu wese arafite ubwenge buhagije bwiwe bwite, ibitabo byuzuye byinshi byaranditse kuri ibyo birabisi byo kuzura isi, ariko ubumenyi, ukumenya ubwenge bw'Imana, ukumenya agakiza, byumvira ku butumwa ngo kumenya igihe n'ubutumwa, ngo kumenya bivuye ku Mana, ni kuvuga ngo ni kumenya ijambo ryayo n'amasezerano yayo, hanyuma tukagiranya ibimenyetso n'igihe. Umwami yakoze muri ubwo buryo nyene igihe yategerezwa kubwira ubwoko bw'Abisirayeli, ababwira yuko ibyago bigiye kubazira. Yarababwiye ngo igihe muzobona Yerusalemu ikikijwe n'ingabo, mumenye yuko isaha yayo yashitse. Aba Yudaya bategerezwa guhungira mu misozi n'ibindi. Luka 21. Mbega byari biki? Yagaragaza igihe, yatanze ibimenyetso. Abantu bumviriza bategerezwa kugenda bagendereza ibihe n'ibimenyetso bihoza, bategerezwa gufata ingingo zabo kuko bari barumvise ibyo umwami yababwiye. Hanyuma nimba umwanditsi w'ibya kahise Slavis Yosef ayavuze ibyo kuri ngo nta wizera n'umwe yasigayeyo ahone, bose bari bahonze kuko baritegereza, hanyuma bagakurikira ijambo ry'umwami. Umwami atanga ijambo, ikagaba ku gihe, ikanagaba yuko twe twobimenya kandi tugashobora gusoma ibimenyetso by'igihe. Mbega ntiyavuze ngo nimwabona ibyo bintu byose mugabe kuko igihe kizoba kiri hafi. Iyi weekend, iherezo ry'indwi, dutegerezwa kumenya yuko Imana yashinze igihe ku kintu cyose. Imana yashinze igihe ku kintu cyose, nkuko twasobye ejo ku mugoroba. Ukuvuka, ugupfa bifite igihe cyabyo. Gusura umusigozi 3:1, umunezero, umubabaro, byose bifite igihe cyabyo. Ariko Imana inafise igihe cyayo amwe n'ubwoko bwayo, kandi buri igihe ikintu cyategerezwa gushika yaragihishura kugira ngo abo bose bagiriwe ubuntu imbere y'Imana bashobore kumenya mu gihe gikwiriye, mu gihe cyabo, ibyo Imana yakoze. Ngo sarufune igihe cyayo, umwami akavuga bice mu muhanuzi akavuga ngo inka irazi buriro bwa sebuja byiriramwo. Ngo hano naho muri Yeremiya ngo inyanana, intunguru, intamba, ibyo byose biramenya, birazi igihe ibintu bitanguye, birazi igihe bitegereza kugenda, igihe bizogarukira. Yeremiya 8:7. Byashizeho ibintu bigenzura, biraguruka mu buryo bumeze neza kuburyo bw'uko umuntu atamuntu yoshobora gica bikorako. Hanyuma Imana yo iragiriza ubwoko bwayo ikavuga ngo ariko ubwoko bwanje bwo ntibuzi igihe cyabwo. Igihe umwami yaraba Yerusalemu akarira, yaravuze ngo iyo umenya igihe ico wagenderewemwo n'amahoro. Luka 19:42. Igihe kikuzanira amahoro. Ngo ariko ntabyo wamenye. Misi yose mugambi bw'Imana bijanye no kubanza kwakira amasezerano ayatanzwe na mwemu, hanyuma kwizera, hanyuma tukarindira ko Imana ibisohoza. Igihe Imana itanguye gukora, atari gusa yavuze, ariko itanguye gukora, isaha yawe n'isaha yanje nabyo biba bishitse.
nk'uko kuza kwa mbere kwa Yesu n'isaha yiwe, isaha yarishitse kubw'abigishwa biwe, isaha yarishitse kubw'ubwoko Imana, isaha yarishitse ku bantu bose bari biteguriye kumva ijambo ryo mu kanwa kiwe. Ni nako bimeze mu minsi yacu. Isaha y'Imana yaci isaha yanje n'isaha yawe. Amasezerano ayo Imana yakoze yatanze mu ijambo ryayo bifatira kuri wewe, bifatira no kuri jewe. Aho niho ugutoranywa kuba kugaragajwe mu buryo butomoye. Imana yahaye amasezerano Aburahamu no ku rubyaro rwiwe. Amasezerano yose afatira kubizera gushitsa muri kino gihe. Mbega umuhanuzi Daniel avuga iki? 12:4 ngo fatarisha ifafara ico gitabo gushitsa ubwicerezo. Daniel 12:4. Turashobora kwimba tukaraba ibyanditswe byera byose. Mu kindi gice cyo muri Daniel haravuga ngo mu gihe cyayo Imana izohagurutsa ubwami buzohoraho ibihe byose. Mu Daniel 2:24 hariho amasezerano amwe, hanyuma hariho n'ibintu bishika biba byanditswe byose bitegerezwa gufatangana. Daniel abona igikoko gifise imitwe 7 n'amahembe 10. Nico gihe tubayemwo muri kino gihe. Ibintu byose bibaho nk'uko Imana bivuze mu ijambo ryayo. Hanyuma akaca haza ukwibutswa mw'iryo jambo ngo abanyabwenge bazobitega amatwi. Haleluya, haleluya. ngo abera abo Imana yahaye uburyo bwo gutahura ibintu by'Imana byo mu buryo bimwemo. Hariho abantu banyabwenge cyane baba bizeye mu bintu byose, ariko Imana yo ishaka kutwugura ubwenge kugira ngo dutahure ibyanditswe. Nico umwami yakoze kera, nibyo akora uyu munsi. Kubera iki? Mbega yabuguruye ubwenge ngo batahure ibyanditswe kugira ngo ibintu byose babitondeke mu mvugo yabyo ya Bibiliya. Kuko si guhagarara ku kintu kimwe gusa, ariko gukwiragira ku ijambo ry'Imana ryose, ni kuvuga ku Mana yose. Ntitwirukanga inyuma y'ikintu kiba kibaye, ariko dukurikira amasezerano y'Imana. Twamaze kubona ayo makanda y'Imana, twabonye ayo makanda y'Imana, nico gituma dukurikira iyi nzira hamwe n'ubushitsi bw'amanga bwuzuye bwo kwizera. Hanyuma igihe umwami avuga ngo nzobanukira umuhanuzi Eliya, imbere y'uko umunsi w'umwami ushika, umunsi uteye ubwoba uhambaye, uwo munsi uzoba uturira nk'itanure. Uwo munsi abatubaha Imana bazosha nk'ivyatsi, ibizosigara ari umunyota gusa. Igihe Imana ivuga ngo imbere ko umunsi ushika ngo nzobarungikira Eliya, Mariko 4:5. Ivyo bisigura kuri twebwe ngo birakwiye ko tugaba tukumviriza, kuko ngaho ariho ijambo ry'isezerano. Mbega byagenze gute kuri Eliya mu gihe cani kera cyo gutanga ikimazi? Yubatse igicaniro, yegeranije amabuye 12, hanyuma atanga ko ikimazi. Abami ba mbere 18:31. Aho rero Imana yategereje kurungika umuhanuzi wayo mw'iyi minsi mu bubasha no mu bushobozi bwa Eliya, kugira ngo agarukane inyigisho y'intumwa 12, agarukane ijambo ry'Imana giterekwa amatara, kugira ngo agarukane azane ibintu byose mu mero y'ubwa mbere bwabyo, ahe umuntu wese ikibanza ciwe. Ikibazo nico kumenya niba twokwemera ico kibanza duhawe. Uw'Imana azokwemera byose hamwe n'ishimwe. Ntihazobaho ibintu byo kugarariza mu mutima canke by'ibihari, ahubwo azogira ukwemera imbere mu mutima.
kandi nimba atakintu na kimwe kidasanzwe dukora mw'iyi minsi cyangwa nimba atagahunda dushyira imbere idasanzwe gusa hari impamvu dushaka kurindira isaha y'Imana. Umuntu wese arashobora gukora ikintu runaka, arashobora kwegeranya abantu, ariko turashaka yuko Imana ibibamo, iba muri ibyo bintu. Umwami yaraserutse icyo gihe Isaha we yarishitse, yabonye uwa mbere, abona uwa kabiri, atangura guhamagara, hanyuma baramukurikira. Mu kanya gato ishengero rinini riramukurikira. Igihe isaha y'Imana ishitse, abantu baba bari ngaho, ntidukeneye kubinginga. Umuhamagaro, ubutumwa barumviriza, bagakugwako, bagafatwa. Ni umuhamagaro w'Imana mu buzima bwabo, kuko ari umuhamagaro w'Imana mu buzima bwabo, barumviriza hanyuma bagakurikira umwami. Bitari uko dutegerezwa gutanga ivyigwa by'uko abantu bashikira abandi, aho rero nivyigira binagenda. Mbega abaswisi bacu bagaciro bakunda kurimba ngo iki, ngo Imana iri ku gikorwa kandi ibintu byose birayigamburukira. Ntaco bitwaye uko bisa, twebwe ntituraba ibigaragara, ariko turaba ku bitagaragara, kandi ibitagaragara byigaragaje mu buryo bugaragara. Imana ntikeneye kwerekana imbere iyo ari we wese ko ari nzima, yamaze kubigaragaza ko ari nzima. Ikibigaragaza ni twebwe kimenyamenya nyaco. Indwi iheze nagenderewe giturumbuka n'umudokiteri wise Dadeldof, yashaka kundungikira ibinkomeza, hanyuma arubika mwene wabo w'isacerdoce ngo abinzanire, ariko yiyumvira ko ngo hari ikiganiro cyo bivamwo. Reka nemange nyuma y'igihe kirekire ingene bigoye ku bantu, ingene bokwizeresha imitima yabo ngo bizere nk'abana. Aho rero dutegerezwa gufata ingingo, niba dushaka kwizera ku bintu bigaragazwa na siyanse by'ubunyabwenge, ibintu bitigeze na rimwe byemezwa, cyangwa niba dushaka kwizera ku bivuzwe bisanzwe by'ibyaremwe kuko byanditswe. Yaranditse mu bugwaneza ati mubura ubwenge kugira ngo mwizere ibintu nk'uko. Ndavuga ati ntimushobora kunyemeza ibintu by'amajambo na kimwe mu bintu byose abantu bashize imbere, ariko ni uguhishurirwa kw'Imana, ni uguhishurirwa kw'Imana. Uwo Imana itishuriye ntabona, ntashobora no kubona, n'aho amaso aba yuguruye. Ariko abantu bamenye yuko ubuzima bugomba kuva ahantu runaka, ninde yawuremye, mbega busa gute, ubuzima bwawe burihe, ubuzima bwawe burihe, ubuzima bwawe nubwo burihe, ubuzima mbega mu rugano burihe. Igihe abantu bavuga ngo habaye akatangangingo k'ubwa mbere, nivyo bemeza, ariko ikibazo ni ego. None ninde yakaremye, ninde yakazanye? Igihe bavuga ngo ni iturika ryabaye, ni umubabaro, ngo ibibomoke byo mu ntambara ya kabiri, je ndazi iturika ico risiga inyuma yabyo. Hanyuma igihe dukurikira ibyo bintu iby'abantu biyahuzi bakora, turazi ibintu biba iyo habaye iturika mu kirere, ibintu byose biraturika birashwanyuka. Hanyuma oya, twizera iby'Imana yavuze guhera ku ntango gushitsa ku iherezo. Nta bintu abantu bavuga na bimwe bizigara byemezwa, ariko ijambo ry'Imana ryo ryemejwe umwaka inyuma y'uwundi. Hazobaho ibiba, isarura, urushana, ici, hazoba ubushuhe, gukanya. Ni mu itanguriro. Tugaruke kw'iryo jambo, Imana ifise igihe
kubw'ikintu cyose tugira ubuntu bwo kurindira icyo gihe tukakimenya kandi tukakibona biciye ku ijambo ryayo ibyo yari yarageneye gukora mu gihe runaka. ubu turashobora kuraba inyuma hanyuma tukabona ibyo Imana yakoze mu gihe cya Nowa, cya Mose, cya Aburahamu, mu gihe cya Eliya, ariko ubu rero igihe cyacu nacyo cyashitse. Harahiriwe uyu muntu uyu biciye ku ijambo ryayo yamenye ashobora kubona ibyo Imana yasezeranije, kandi muri ubwo buryo nyine akizera yuko izo bisohoza, mbere akanabyishuza ku bwiwe ugusohoza. Ibintu byose Imana ikora bitegerezwa guca mu bantu bizera, bayizera. Uyu munsi wowe nanje twashizwe imbere y'agahigo mu kwizera kwacu, ariko turashobora kwizera Imana. Nta kintu kimwe yigeze ivuga atari icukuri. Ibintu byose Imana ivuga ni by'ukuri. Iri jambo rihoraho ryavuye mu kanwa kayo ntirizogaruka ubusa ridakoze, ntirizogaruka ridakoze, ariko rizosohoza icyo Imana yarirungikiye. Muri Yohana 7 umwami aravuga ngo isaha yanje, igihe canje ntikirashika, nimugende muduge mwebwe mu minsi mikuru. Ni muri Yohana 7:6. Hanyuma igihe ciwe n'isaha yiwe bigashika, aho rero amajambo y'Imana agaca ku munwa wiwe. Hariho abantu bo kuyumviriza. Munyizere, igihe Imana ivuze hama hariho abantu bo kumviriza. Mbere n'ibintu by'ubugugu bivugwa, haba hari umuntu abyumviriza. Hariho abantu baba bitegura kumviriza, naho igihe Imana ishobora byose ivuze, mw'iyi minsi yacu turumva ibintu n'ibintu byose biruko biri, ariko Imana ntishaka gusa ko yumva abantu muri bo bafise icyifuzo cyo kumva ijwi ryayo, kandi ijwi ryayo ni ijambo ryayo, kuko nanjye ijwi ryanje ni ijambo ryanje. Ijwi ry'Imana minsi yose ijambo ryayo ry'igiciro kandi ryera. Yaravuze, yatanze amasezerano, ibintu byose yavuze birasohoza, nk'uko twashimitse mu buryo buhagije ukuvuka kwiwe, ubuzima bwiwe, ubukozi bwiwe, igikorwa ciwe, imibabaro yiwe, ubupfu bwiwe, guhambwa kwiwe, ukuzuka kwiwe, kuduga kwiwe mu ijuru, byose byabaye nk'uko ijambo ry'Imana riri. Kuri byose igihe cyarashika, kuri byose isaha yarashika. Mu kanya gato umwami akavuga ngo udimba nanje mu isahani niwe aza kungurisha. Byari byavuzwe biciye kuri mwemu yuko ibyo bizoshika, kandi ko ahari uwo aba hadosigara ari misaka. Ibintu byose byategerezwa gusohoza, gushitsa no mu tuntu duto duto twabyo, ngo bamaye inkarisha. Byari byanditswe, kandi umwami wacu nawe akavuga ngo mfise inyota. Yohana 19. Hanyuma bashira sipongo mu nkarisha, hanyuma barayimuha. Buri jambo ryose ryasoje 100%. Imana yari yasezeranije ko azoza integuza, hanyuma bukwi na bukwi ijwi rirumvikana mu bugaragwa. Ijambo ryarasohoje, umuhamagaro wari wamaze gukwiragira, abantu baraza barumviriza, baremera. Kuko ubu rero tubaye Imana idusaba twizere, ubu twizere ibyo yadusezeranije byo muri kino gihe. Ukwizera muri kahise
ntitubikeneye muri kubu, ntitubikeneye no muri kazoza, kiretse twiteguriye kwizera iby'Imana yasezeranije kuri kubu no kuri kazoza. Iyo bitameze nk'uko, tuba duhomowe ku bintu Imana yifatiye kw'ingingo ngo ikore ubu. Reka tuvuge mu ncamake, Imana ifise igihe, ifise n'isaha. Imana ifise ubwoko, ifise ijambo, ifise igihe, ifise ibimenyetso, ifise ibimenyetso, izanira abantu bayo kubona, kandi ku bw'ubuntu dushobora kumva ico mwemu abwira amashengero. Turashobora kwakira ijambo muri twebwe, kandi nk'uko atangira ko turyakira, ni urubuto rw'Imana, kandi urwo rubuto rw'Imana ruzomera ruzomera ikintu c'Imana. Nta kundi kuntu vyogenda, kuko ngo dufise amasezerano ahambaye kandi akomeye kugira ngo dusohoke ku bw'ishengero ry'umwami, ngo dutegurwe bwo guhindurwa no kuja mu izamurwa. Dufise amasezerano akomeye kandi ahambaye y'akabarabugiro, ikintu cyose mu gihe cacu. Intumwa, ubutumwa ko butwagwa mu isi yose, hanyuma kimwe inyuma y'ikindi bigashika. Umunsi umwe tuzoraba inyuma tuvuge tuti, wo Mana yanje, wakoze byose mu buryo bw'igitangaza, kandi waturongoreye mu bwiza. Utubabarire aho twabuze ukwizera, kutizera kwacu, mbere rimwe rimwe no kutizera, kuko bwacu twihindukira twiraba ubwacu. Hamwe n'Imana turashaka duhindukirira umwami. Niwe wa mbere, niwe wa nyuma, niwe yatanze amasezerano, niwe ayasohoza, niwe agena igihe n'isaha, kandi niwe yatugeneye kugira umugabane mu byo akora ubu. Ibyo bisigura byinshi kuri jewe, kuko byotumarira iki kumenya yuko Imana yagize abantu bahambaye kandi bagakora ibintu bikomeye, nimba ata bintu bihambaye yakoze muri twebwe. Reka nuboke mvuge yuko Imana yakoze ibintu bihambaye kuri twebwe. Reka tube abantu bashima, tunezerwe, tuyihe icubahiro, kuko dufise igihe cya nyuma, intambuko ya nyuma y'ino nzira y'ukwizera. Niya Mana nyene yakoze mu bihe byose, niyo inakora mu minsi yacu. Igihe itanguye, nta muntu n'umwe yoshobora kubigwanya. Aho rero abantu barakogwako, barazi ko aribo babwiwe, hanyuma ikabahamagara amazina yabo, bagahaguruka bakayikurikira, bakayikorera, bakayizera, kandi bakaba bari ku nzira ija mu bwiza. Ndashima ko Imana yashinze igihe ku bintu byose, kuri byose, harimo n'igihe cy'iherezo. Tuzobigarukaho, tubigaruka ko Imana nibishaka inyuma ya saa sita. Imana yamaze gushinga mu gihe ibihe byayo, mu gihe ibintu byose bitugeza gushikamwo, kandi ibintu byose biba nk'uko yavuze. Reka rero tuyibwire irindi rimwe ibici byizigiro tuyifitiye, tuyibwire tuti, Mwami, wagize umugambi w'igitangaza, wahishuye ugomba kwawe n'ijambo ryawe, watumenyesheje igihe tubayemwo n'ubutumwa ubwo warungitse, ijambo ryawe ryera ryahishuwe. Mwami, ubu rero uduhe ubuntu bwo kurindira igihe aho uzotangurira gukora. Amen. Ibyo hashobora kuba ari uyu munsi, nta muntu umwe abizi, bizoba giturumbuka, biba nk'uko umuturaga ruturagara, kandi umugisha w'Imana uzisuka mu bubasha. Aho rero
ntihazoba hakiri umwene data cyangwa umuhanuzi cyangwa umuntu w'Imana, aho umuntu wese azomenya ko ari ikiganza cy'Imana, ko ari igikorwa cy'Imana yacu. Aho rero nta abantu bose bazoba bavuga gusa umwami azo kwigaragaza mu buryo bw'igitangaza n'ubwiza mu bwoko bwiwe, mu gusengwa bibi byiwe mu bihe bidashira. Amen. Turahaguruka dusenge. Data uri mu ijuru, ndagushimira n'umutima wose kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Mwami, nokunze kuvuga ibintu byose niyumvamwo mu bugingo bwanje. O Mana, uri Imana nzima, uri Imana ivuga, uri Imana ikora. Warishuye utwishurira nk'Imana nzima. Haleluya. O Mana yizigirwa, turazi yuko wagenye igihe n'isaha kuri byose, mbere nuko ibintu bigendagenda ibitegerezwa kuba imbere yo kugaruka kwawe. Urazi gahunda, urazi ibitegerezwa kuba n'ingene bitegerezwa kubaho. Mwami mukundwa, turakoraniye hano, turi imbere yawe hera. Turagusabye uduhe ubuntu bwawe, uduhe ubuntu bwo gutera imbere, ubuntu bwo kurindira ko ukora ikintu. O Mana yizigirwa, n'igihushane hamwe n'ivyumviro by'abantu ngo kwegera imbere ngo turindiriye, ariko ni by'ukuri twegera imbere mu kwizera hamwe nawe Mwami, kandi turarindiriye yuko aba ari wewe ukora ko ibintu biba bikurikirana. Ibintu byose umunwa wawe wera wavuze bizoshika. Nk'uko Mwami wahagurutse mu kiriya gihe ukavuga ngo igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buregereje, ni nako bimeze uko uyu munsi twasenze igihe kirekire ngo ubwami bwawe buze, kugomba kwawe gukoreke. Ubu rero tugeze aho byose bishobora gushika. Turagushimira Mwami wizigirwa, kandi turagusabye ngo uhamagarire abanyuma gusohoka, ubahamagare uburyo butomoye bwumvikana, ku buryo bw'uko batahura imbere mu mutima bakavuga ego, bakwizere bagukurikire. Uduhezagirane n'ubwoko bwawe bwose bugusenga, uhezagire ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Mwami mukundwa, dutegereza kwemanga yuko natwe ntidutahura byose, ariko urera kandi uragorotse mu bikorwa byawe byose. Turagusabye utugirire ikigongwe, kuko ntidutahura n'inzira zacu bwite n'ingingo zacu, ariko dushobora kwatura ikintu kimwe: dutahura ingingo zawe n'inzira zawe izo ufatana natwe. Mwami mukundwa, inzira zacu n'ingingo zacu bijyane ku nzira zawe hamwe no ku ngingo zawe, ziserukire ku nzira yawe n'ubugomba bwawe. Imigambi yawe ube mu buzima bwacu, kuko igihe cyashitse. Uhaguruke wemeze ijambo ryawe, usuke mwemu wawe. Mwami ndagushimira yuko uhari ubu. Haleluya. Ijambo ryawe nidakekeranywa ko amasezerano yawe azosohoza. Mwami wizigirwa, turaguhimbaza kandi turagusenga, kuko turazi igihe ico tubayemwo, kandi turazi ibyo wasezeranye gukora. Warabivuze kuri Aburahamu ati mbega ni gute nonyegeza
ikintu ngiye gukora, uheshura amabanga yawe ku bahanuzi abuvugisha. Mwami wanabikoze muri runo runganwe, twubama mu mukungugu no mu bunyota, twagusenga mu izina ryera rya Yesu. Haleluya, amen.